ariko no bambere igice cya kabiri turasoma dore ku murongo w'10. Uku kwezi dufise theme ivuga gukuza umuntu wo mu buryo bw'imhemu canke umuntu w'imhemu. Gukuza umuntu w'imhemu. Maze vuge kino kintu. Icambere Bibiri tubwira abantu b'uburyo butatu. Hariho umuntu Bibiri ivuga apfuye canke l'homme animal. N'umuntu imhemu yiwiwe itaravuka ubwa kabiri. Iyo umuntu atarakizwa birivuga ngo abagipfuye. Ahandi biri mu gitabo the natural man. N'umuntu asanzwe. N'umuntu Satani aganjije. N'umuntu ubugingo bwiyo bukiri mu biganza vya Satani. Umuntu wa kabiri n'umuntu yakijijwe ariko akiri uruyoya mu vy'imhemu. Muyandi majambo n'umuntu akiganzwa na kameremere. Ariko kandi hari umuntu wa gatatu ariwe nifuza ko tuzovuga cyane kuno kwezi. N'umuntu w'imhemu. Umuntu w'imhemu n'umuntu atakiganzwa na kameremere. Ndaza kubabwira gatoya nihuta ibiranga umuntu aganzwa na kameremere. N'umuntu yakijijwe mugabo kenshi ibintu biganza umuntu atarakizwa nayo biracamuganza. Nivyo yarakijijwe mugabo aracafise muri we. Aracafise bwa buzima busa niyo yavuye. Ivyo kugoroka ibiraba birafata kibanza mu buzima bwiwiwe. Aracara umuntu abesha. Aracara umuntu agitwagwa n'ishavu kandi agakora ibintu nyene vy'umuntu nyene ari control n'ishavu. Aracari umuntu ibijaye no kwambara neza akikwiza ntavyo yumva. Navuze kare muri kirute ya kabiri protocol kandi kena abantu b'amama bakuze. Kubera ko arabashobora kubakengera kubera ko bazabona n'abajene nkabo. Umuntu yinjiye hajyambaye impuzu idakwiriye ibitsitazo bigume hanze. Ntivyinje muzu y'Imana bazoshobora guha igitenge nimba tuzocandika ko ngo impuzu y'ubuherezi canke ambara nk'umuherezi ca tumuha uwo muntu aca gikenyera hamaca yinjira asenge. Urabona n'umuntu ibijanye mu mbabarire no kwambara nabi biracyari hafi yiwiwe. Umubwiye ambara ngo ibi ni vy'abakecuru. Umuntu nkanje umumama kiri muto hari umumama ariko nagiye gusanga ni mhemu. Hari umumama twigeze guharira. Ndamwe kuri ko wambara impuzu ngufi nkizo. Arambira ngo nungu jenizo numva nkunda ukijijwe. Uri umumama none we wambariza abana bazishambariza igera he mu mutwe. Harambira ngo hari kibi kirimo. Wowe nimba atakibi uri kurabona ariko kubandi ni kibi kuribo. Bivuga ngo iyo twambara iyo tuvuga icyo dukora cyose niyo dufungura tubikora kubwo guheza icubahiro umwami wacu. Hamwe vy'ukuri Yesu yoza akagusanga umeze gutya urumva ko vy'ukuri buri kuramuheza icubahiro. N'abantu usanga kwikunda babikiri hafi yabo umubwiye ngo azokwisonzesha ntivuga ko tugiye kugira 21 jours abantu bakiganzwa na kameremere. Ivyo ntibibara ibyo tangazo nta n'ibyo bigeze bumva. Mugihe abandi bariko barisonzesha no mwanya wo guhaga kuri bo no mwanya wo gutuma kikivuguto n'ifyufyu na salado no mwanya wo kubiza ama program yo gufungura uko umubirize neza uko ufata neza mu bijanye no gufungura umuntu wawe binyuma uwo mubiri wawe nuko wimwema tera yonda uko witwaraka cyane ivy'umubiri ntushyira umutima kuvyimhemu ni kugenda uba umunyantege nke mu buzima bw'iwawe. Umuntu w'imhemu rero ivyo vyose arabitahura arabizi neza ko l'ambition yambara nk'umuherezi yikwijije. Vuze ryari dimanche ubu normalement muyubize neza impamvu yacu yo gusenga dimanche ni kubera ubuzima bwacu bwo kuwa mbere gushika kuwa gatandatu. The purpose of Sunday is Monday up to Saturday. Nimba udashobora guconnecta iri jambo ryo kwizera wumva n'ubuzima bwawe uja kubaho ejo atari umunsi w'Imana turatahura neza ibijanye no gukuza umuntu wawe mu buryo bw'imhemu. Urazi normalement evangelisation ikomeye yabwirizwa gukoreka apana ngaha mu nzu y'Imana ariko muri ku marketplace atandukanye muri ku milieu de travail atandukanye aho uri ubu mwigishwa mwiza wa Kristo n'umuntu wese umunsi umusinzi wovyibagira. Hari umwambye ati je cyatumeza gusengera mu ishengero iwawe n'umwavoka yaje kumburanira atanzi ndabona ukungene yanse kurya urubanza arambwira ati jewe no pfuma nsonza bari bamuhaye imiliyoni 100 mwibaza barambwira ati wewe bivemwo
ibisigaye uravyumva twe turabitunganya. Mugabo aravuga ati Yesu shobora kurya umupfakazi, ndakijijwe ndazi Imana. Baragerageza kumugura aranka, uyo muntu yaburaniye asamaze ati none gamete wewe usengera he? Ati sengera muri CRG. Yarabajije kera araza ngaha, ndamwakira muri biro, ndamajije none waje uvuye he? Ati je ngaha nahazanye n'umumetre asengera ngaha mushengeri wawe. Vyagenze gute? Yakubwiye ubutumwa, yagwaye ubutumire? Atoyaye yaramburaniye arangwa ko baramugura aranka kubera ubuzima bwanje. Ati navuze aho usengera nanje ahantu soza kuhaba umukristo. Uyo muntu yaramfashe kuvuga ivuga butumwa atariza atora microphone. Abandi ati no umukoresha wanje asengera muri CRG. Ati rero kungena dufata ingena dusengesha ku kazi, ingena ari umuntu mwiza tahura ingorane. Ati je vraiment vyukuri yarambereye icitegererezo, numva nanje nuza gusengera aho asengera. Nimwe nariko ndababwira, iyumvira ufise ama entreprise abakozi biwawe ukabamira ivyamwa, tuzoronka aho tubashira ngaha. N'imiryango yabo nabo bari connected nabo nye tuzobasanga ngaha. Ibishanye no gukuza umuntu wacu mu buryo bw'imhemu no kwamana ino conscience yuko aho ndi hose ntegeza kugaragaza Kristo, ntegeza gushinga inayi Kristo, ntegeza kwamira ivyamwa. Kandi babwira ikintu kimwe, urazi uyu munsi abantu basigaye bagerageza kwishinga inayi ko bakijijwe, nizo ntaye bishinga abantu bakanka kuzemera karizo kuri. Kubera iki? Ivyo bababonako nta mbuto zo kugoroka bagaragaza. N'abantu nivyo Dimanche yemwe n'umugororotsi asenga misa yunamye, mugabo lendi ni gikoko ku kazi. Fasha gusoma Dr. Nanje bene data hamwe n'abasanga iwanyu sinaje ndagakura mu majambo canke mu bwenge mu kubamenyesha ibanga ry'Imana, kuko nagabiye kutagira ico menya muri mwebwe atari Yesu Kristo we yabambwe. Ariko nabana namwe mfise intege nke, ndi n'ubwoba mpinda gashitsi kenshi. Imvugo yanje no kwigisha kwanje ntivyarimwe amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ariko vyaserukamwe mwemu n'ubushobozi, kugira ngo kwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu, ariko guhagarare mu bushobozi bw'Imana. Ikintu cambere kiranga umuntu ataracika umuntu w'imhemu akiganzwa na kameremere, ukwizera kwe guhagaze mu bwenge bw'abantu. Ikintu cyose akeneye kugitahurisha ubwenge bw'abana b'abantu. Ikintu cyose akeneye kubikora kubera ko yacumvise yagitahuye. Mugabo hari ibintu bijanye n'ivy'imhemu bidakeneye kuri ndora bitahuza ubwenge bwa nk'umwana w'umuntu, bigusaba kubyizera. Kuko Petero ntiyari kugendera ku mazi, iyo abanza gutahura neza no gusobanukirwa neza yuko Yesu amubwiye ngo naze ashobora gutambuka hejuru y'amazi. Mugabo cyasuye Petero agendera hejuru y'amazi nuko atimviriye akoresha ubwenge bw'umwana w'umuntu. Simvuze ngo ntimukoreshe ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'abantu bafite ikibanza cyavyo. Mugabo iyo hageze mu bijanye n'amabanga y'ivy'imhemu, ubwenge bwaje gutuma ikinasubizo kibigisha ukungene mu biza kudesactiva ibijanye mu nyivurize neza no gutahura igihe uri kurasengera muri mwe. Birivuga ngo iyo usengera muri mwemu ubwenge bwanje buragumbaha. Akaro ndiko ndavuga mu ndimi nushobora kubitahura. Hari abantu bataka ngo gutahura ico kuvuga mu ndimi bisobanuye. Muga kuvuga mu ndimi ni ibintu bidashobora gusobanukirwa umuntu agerageza gukoresha ubwenge bw'umwana w'umuntu. Birivuga ngo ku bantu ni nk'ubupfu. Mugabo ubwo bupfu nyene nibwo Imana yahisemo gukoresha kugira ngo ikize abantu benshi. Nuva amenye muri cyo kibanza. Bivuga ngo ijambo ry'umusaraba kubahona n'ubupfu. Mugabo ku bantu bakira n'ubushobozi bw'Imana. Avuze ngo igihe naziwa nta kintu ashaka, sinashaka kwizera kwanyu guhagarara mu bijanye n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, ariko urashaka guhagarara mu bushobozi bw'Imana. Urengere ivyo ubwenge bw'umwana w'umuntu bushobora kukubwira, ugerera ahandi hantu utahure ibintu ukweshe gutahura kwa mwemu. Gushika ngaha turi kumwe. Kumura kurikira. Yamara tuvugana ubwenge hagati mu batunganijwe gose. Yamara tuvugana ubwenge hagati mu batunganijwe gose. Mucyonse ngo yet I am among mature believers and I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belong to this world or to the rulers of this world who are soon forgotten. Mu hagati y'abatunganijwe avuze ngo ndumuketse ari mature, ndi umuntu azi kuvuga mu bwenge bw'uri hejuru, muri science iri hejuru abisi badashobora gutahura.
sitwamuneka mva muri kino kibanza muri veye mwese no mwari muri petete benshi hari umukobwa yashinze intare yaje mu gikorane yama misozi akubitwa n'abadayimoni akomezwa n'abadayimoni no mu gikorane natanze parole de connaissance wosigura gute ingene uwo muntu namumenye tutavuganye ni hari umuntu hari nga afise imimyore iyo avuze asanga afise imimyore nunga afise imimyore irakamanganye mu izina rya Yesu ama video yiwera yanyeretse gwamengo n'umuntu bafashe imbugita barakata mugabo ko kandi ngibivuga nta n'ingovu yaragifise ku mubiri ubwo subwenge no gutahura ku mwana w'umuntu ivyo ni ivy'imhemu nabimenye gute I remember igihe kimwe mama passotier yarafise inzoka bari baramutumi kuko yaranze kuba umurozikazi nta mahoro yigeze aronka ubuzima bwiwe gushika igihe duhura nawe inzoka yaraza akayibona ikamukomora umara bukinjira kikubita hasi rimwe aryamye asanga inyama yo ngaha kwitako bayikase igitanda kidengereye amaraso icuma cyose kidengereye amaraso nta muntu umwe yigeze yinjira aho hantu abadayimoni kuva ico gihe ndamukorera deliverance yabohose ipima ko ndikuvuga cyeka nawe uri ngaha umuhungu wiwe nguyu ari ngaha ndamukorera deliverance kuva ico gihe ntiyigeze asubira guhohotegwa na satani kuri urwo rugeze kubera ko yanse kuba umuganga yanse kuba umupfumu yanse umuhamagaro w'abadayimoni kuva uyu munsi ni muzima sizo vyibagijwe mende kumusengera cyo yuzura muhemu yera atangura kuririmba mu ndimi zitamenyekana atarigera vyumva n'umumama akuze uba kwije 70 uravyumva atahana hamwe yigeze avyumva Imana yugura amasense yiwe atangura kwerekwa kuvugishwa amabanga ateye ubwoba mukabukarisi ko vyari bimeze rero Paul avuze ngo tuvugana ubwenge hagati mu batunganijwe gose hari abantu bibaza kandi bitangaza mugabe Imana kere ko tuba abantu bimwe ku buryo tuvugana ubwenge urasi umuntu avugana ubwenge n'umuntu w'imwe genda gato nyarukiriza gato siko uza kuronka umwanya wo kubivuga ndabareka gato umuntu w'imhemu ibimuranga umuntu w'imhemu ibibwizo kugaragara ku buzima bwe kuko aho ni Imana ikeneye ko tugere uviriza ku murongo w'indwi ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga bwari bwaragizwe hari ubwenge Imana yagize ibanga bwari bwaranyegejwe ubw'Imana yagabiye kera ibihe vyose bitarabaho kuzoba icubahiro caje uvuze kino kintu icubahiro Imana yakugeneye cogira ngo ube umwami n'umutunzi kimwe nababwira nukumenya amabanga Imana itigeze ihishurira abandi mu kindi gihe yeba abantu umuntu wese avumbuye ikintu abandi bataravumbura uyo muntu aba umwami aho hantu akaba n'umutunzi aho hantu siriko muneka mva muri ro kibanza umuntu wese avumbuye ikintu abandi bataravumbura uyo muntu Imana imuha kuganza aho hantu ikanamuha n'ubutunzi aho hantu mugende muri abagwiza atunga bose bahari si umuntu atunze kubera amafaranga ahembwa n'umuntu ariko arakora ibintu abandi batari bigeze bakora mbere Haleluya uyu munsi umugwiza atunga wa mbere ruhegwe dufise mu isi yitwa Elon Musk ubu ageze muri 400 miliyari $. Vyavuye kukiya yavuze ati no jewe ngomba ngerageze y'abandi bataragerageza atangura kuja mu bintu by'ibigendajuru ivyo kare vyari bifiswe n'ibihugu mugabo atangura kugira entreprise yiwe atakindi kintu ikeneye gukora kwispecializa atari uyu munsi arakubwira ko yahagaritse intambara gatatu isi yose yagomba kuba uyu munsi niba Ukraine itaratsindwa ni kuba Elon Musk akibaha internet arashoye kubakatira ako kanya bakabamata mugaravuga ati hari ikintu cyagomba kibeyo oya ndavuga nti haturaze migere mondiale yoba umuntu nawe ugacuza ngo urumva ngo yana ngo nugusenga mpaka senga mugabo uhishurirwe ivyo abandi bataramenya uhishurigwe uravyumva urudandazwa ubwiza gukora abandi batariko barakora dufise abantu urazi n'igituma bataba abahegwe aho hantu bataba abami n'abatunzi aho hantu dufise abantu bakurikiye ivyo abandi bariko barakora nakava gutangura kandi he bose babirutse
umwe apfa kugira ibotike ngaha no ngaha imbere avuga ati aya mafaranga naho ndamushira basi tugabure hagati. Kora ikintu abandi bataratangura gukora. Kandi Imana yafise amahishurirwa birivuga ngo yatubikika icubahiro. Genda imbere Imana ati Imana vugana nanje miciyumviro cico noko ubutunzi bukomeye burya n'iciyumviro. Hari iciyumviro Imana yoguha aka kanya uzobugiye ntizosaba kumenya iyo waciye. Mbwa abantu bashaka ivyo abandi bariko barakora. Burize Imana ihishura amabanga n'uyu munsi yacayahishura. Muvyumereza ko icubahiro Imana yakubikiye yakikubikiye mu kugwishura amabanga abandi batigeze bamenya. Ibi bituraba twese. Vumbura gira ikintu ukoze. Raba ikintu abantu batariko baritaho wotangure kucitaho. Amen. Kuzo bicubahiro cacu ibizo bigarukako. Kandi mu baganze biki gihe nta wabumenye. Iyo babara umenye ntibari kuba barabamviye umwami w'icubahiro 9. Ariko kuko handitswe ngo ivyijisho ritigeze kubona, umvirize ubu umugabane wacu. Ivyijisho ritigeze kubona n'ivyo gutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, vyose Imana vyiteguriye abayikunda. Hari ivyo amaso atigeze kubona, hari ivyo gutwi kutigeze kumva, hari bitigeze kwinjira mu mitima y'umwana w'umuntu, birivuga ngo Imana yabiteguriye abikunda. Hallelujah. Next verse. Bachavuga yo umuntu w'imhemu. Ariko Imana bidushira muri muhemu wayo. Muhemu asesa vyose nibihishijwe vy'Imana. Muhemu ngo muvyajejwe harimo gusesa vyose n'ivy'Imana yahishije. N'ivy'Imana yagize ibanga. Ivyo muhemu arabizi. Icacezwe no kugira gukora ubwo buvumbuzi. Next verse. Ninde mu bantu azibiri mu mutima ibiri mu muntu atari muhemu yiwe iri muri we. Niko n'ivy'Imana biri nta ubizi atari muhemu w'Imana. Ivy'Imana yabitse yanyegeje nta wundi abizi atari muhemu w'Imana. Uwo rero umvirizigera hasi bavuga hepfo. Ariko twawe ni twawe muhemu y'isi, ariko twawe muhemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivy'Imana yatugabiye canke ivy'Imana yaduhaye, ivy'Imana yaduteguriye. Wa muhemu azi vyose Imana ifise. Uwo ni Imana yaciduha kugira ngo agirike atumenyeshe. Nabwo ati mwana wanje ngibi ivy'Imana guteguriye, ngibi umugabane wawe, ngibi ivy'Imana ikene kushikako, ngibi ivy'Imana ikene gukora, ngibi ibijanye n'ivyo ijuru rikwitezeko. Iyo umaze kubimenya anshagaruka kuri principe namadiko ndababwira twiza kumenya twese. What we understand, we value. Ikintu cyose agaciro mu buzima bw'iwawe ni ikintu umaze gutahura. Mwemu yani yagwa ukugutahura muri wewe. Ico kintu uzotangura kugiha agaciro. Maze kumenya ibanga riri mu bijanye no gusenga bifatikanye no kwisonzesha. Ico kintu nakivyaje umusaruro kigize ubuzima bw'iwanje. Ico kintu kiranzigamye, kirazigamye abanje, kirazigamisha ingeri Imana yampaye, kirazigamye abantu baza kunyitura. Sikora maneka mba muri kibanza. Ico maze gutahura ugiha agaciro. Hari wambwiye ati nega poto ko ariko muri kuratuma abantu bisonzesha reka mesoba yabo azomeneka ntaco bazo. Mugabo nukonzi nabo nibatangura kubikora. Hari ivyiza bazoronka. Hari ivyiza bazosanga aho hantu namenye nabo bazotangura kugenderamo. Hari muneka mba muri kibanza. Birivuze ngo ivyo nivyo muhemu w'Imana aza akaduhishurira mu vy'Imana yagabiye. Muco uzavuga ngo mu vyo Imana, what God has freely given us, ivy'Imana yaduha yarabiduha Imana yahejeje, ariko nitwebwe gutahura no kumenya neza ivy'Imana yahejeje hamba tugatangura kubitambukiramo. Tukomeze. Navyo nyene turabivuga, ariko nitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu yigishwa na muhemu. Tugeranya ivy'muhemu n'ivy'muhemu bindi. Tugeranya ivy'muhemu n'ivyo. Ivyo tubona hano muri nosi nibijanye n'intambara z'ivyo twita imhemu. That's uva ni intambara z'ivy'imhemu. Ni intambara z'imhemu. Cyo tubona babwiye intambara z'ibicaniro ni intambara z'imhemu. 14. Ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge. Umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ivy'amhemu. Ushaka ngo but people who are not spiritual, abantu atarabimhemu, birivuze ngo ivyo ntibabimenya.
kuko ari ubupfu kuri bo kandi ntushobora kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'imwe. Mwumva inyungu ya mbere ku muntu w'imwemu ni ukumenya ibyo nibyo biguha kuganza. What we can understand we value, what we can value we steward, what we can steward we multiply, and what we can multiply we have authority over. Ikintu udashoboye kuba waramenye neza aho cyakomotse, icyo kintu uzokwigera ugisubiramwo mu buzima bwawe. Icyo bituma tubona abantu ngo ujya ngo umuntu wari yateye imbere ngo mwa ngo byaranse ngo yarasubiye hasi. Urazi igituma asubiye hasi? Ntigeze amenye igituma yateye imbere. Hewe wa muntu yari yagize mariage byaranse ubu baravanye. Urazi igituma? Ntazi igituma yari yaragiye muri ryarugo. Hewe ryashengero ryari rivumye. Hewe oya ubu gitandukanije ubu n'ukugaragiye ugaye. Uzi igituma? Ntibigeze bamenye igituma bavumye. Icyo utaramenya neza gituma ibindi bifata ikibanza bikaba ntuzoshobora kugisubiramo mu buzima bw'iwawe. Nta muntu aza kubwira ngo cyangwa nabonye biba ntibipfa kuba hari kiba cabaye. Muriko muranyumva? Rero iyo wamaze kumenya formule, iyo wamaze kumenya shema, iyo wamaze kumenya mbabwira ikintu kimwe, Simbare kuko arazi ijya formule ujya mukate wiwe wa Simbare, cyo catumye iminsi yose nabaza bati uyu si wa Simbare. Kubera iki? Arafise formule. Iyo nyoye koka bagerageje gukora abandi atari original urayumva katariyo. Kubera iki? Formule yahindutse canke bagabije canke bongere. Siko biriko muranyumva? No mu vyimwe nukunyane bimeze. Ubwizwa kumenya nigiki cyatumye nehera intambwe yo gushika nga. Ndakimenye neje nzotera yindi yo kuja imbere kandi. Ndazi gituma ishengero rikura. Nisho gituma iri shengero dashobora gusubira hasi. Ibi sinabivuze ngo nukubiyemera. Mugari kugira ngo ndabahe kwemezwa neza ikibanza mwajemwe n'ahantu hari yerekwa rikomeye kandi banyeneryo barazi iyo bariko barara. Hari umuntu akubwira ngo urumva rero ibaze nk'ubu nk'akarero uri kuratwagwa n'umuntu agaca kubwira ngo hemwe ngo nubwo ndiko ndabatwara ngo mbwa ngo sinzi ko nza kubashikana. Ibaze shoferi akubwiye gutyo iyo modoka wayigumamo. Iyumvire umuntu uraho numvise. Iyumvire umuntu muragize mariage aje bwete mbware naho tubanye sinzi ko tuzogumana. Cyangwa umuntu akubwira ati urazi burya hajya urujya rukundo umuntu ndagukunda sinzi gituma naje mba ndagukunze. Ati nivyahinduka uzovyihanganire kuko ni ibintu bipfa kunshikira gucyo nyene. Ico sigikomere parce que abantu bari intentional, abantu ntibazi why bakora ivyo bariko barakora. Mbabwira ikintu kimwe, hari wavuze yuko igikomeye sigikorwa wakoze, igikomeye nukumenya impamvu wagikoze. Hari abantu benshi basenga mbwa atazi gituma basenga. Hari abantu benshi bakora Imana mbwa atazi gituma ariko barakorera Imana. The why matters most. Kubera gukora ico uri kurakora. Iyo uzi gituma uri kurakora ico uri kurakora naho hoziki uzokwamushikami. Parce que urazi neza ko inzira urimo n'inzira ishika. Amen. Hallelujah. Hari ikintu makumurongo wa 15 juste ndangirize nga abadiyakora mugire mutegure sensene. Iri jambo ndari kuvuga cyane havuga ngo umuntu w'imwemu asesa bingahe. Mucyongereza avuga ngo those who are spiritual can evaluate all things. In verse ivuga ngo can discern. Bafite discernment ku kintu cyose. Barazi impamvu bariko barakora ivyo bariko barakora. Barazi impamvu yatumye ibiba biba. Barafise iyo discernment. Muga dufise abantu misose bama bashikirwa n'ivyashikiye abandi. Ugasanga uravyumva bama misose bariko baraharugwa mu ba victime kubera iki ntibigeze bamenya igituma. Birivuze ngo umuntu w'imwemu can evaluate. Arakubwira ati cyatumye kikiba ni kubera iki. Rimwe mbwira abantu igituma mwa muri ko murashikwana mu rugo niko hajya ahantu muba. Muze mwibuke mugende ahandi muzora ko muzobona ya mushwana. Barimuka.
bimutse ngo none ngo wabimenye gute? Ndi umuntu w'imhemu, ugasanga umuntu n'umuntu mwiza mugabo aho hari iyo nzu n'igicaniro cama misos kiriko kirabatera gushwana. Niyo utanguye kubona ikintu kiyo kiraba rimwe kabiri nababwiye ikintu kibaye rimwe nibisanzwe, kibaye kabiri ntubifata ibisanzwe, si coincidence. Hariho activité spirituelle yakoresa aho hantu. Siko muri karava buko kibanza iyo ndiko nabona mu ishengero tutari ko turaje imbere cyangwa bavuga habaye iki, kuko umviriza imodoka ihagaze itari kiraje imbere cyangwa iki, reka mfata karo kuyikinga, ikinga ritari ko riraje imbere rigira iki, riragwa, sivyo? Ntirisharigwa kuja imbere kwikinga no kubandanya ugira iki, urijana imbere. Uhagaze kurijana imbere ntuhagarara umwanya munini ricarigwa. N'ubuzima bw'abantu nuko bumeze, iyo butari ko buraje imbere umeneza ko buriko burasubira inyuma. Nubwo byaba bigeze ahantu bugahagarara, burya amazi ateye ubwoba si amazi atemba, ni amazi adengereye. Ajya amazi adengereye aya mazi ajya ashobora kuba arimwo ubumara utoshobora kwibaza, arimwo inzoka, arimwo uravyumva, ivyo ashobora guteza ibibazo ubuzima bw'abantu. N'ubuzima bwa niko bumeze iyo butari ko buratera imbere, buriya ufumona basi buriko burasubira inyuma. Ngahwebe ngurumva ngo turahagaze ngo tuje imbere tuje inyuma, yo mugiye kwibagirana. Ni sinyi tari nziza na gatoya. Umuntu w'imhemu asesa vyose kandi ubwe, but they themselves cannot be evaluated by others. Ntawundi aza kuza ngurumva ngwingoma ndabihagarike ngo mafata ingingo kuvyerekana n'ubuzima bw'iwa, ntibikunda. Abantu b'imhemu nibo bafata ingingo, nibo batera ntibategwa, nibo bafata ingingo si bafatirwa ingingo. Harimo reka ava muri kino kibanza abantu b'imhemu bafite controle y'ikintu cyose. Aho ni abantu Imana dushaka. Nimba dukeneye kuganza muno mwaka tuza ku developer l'homme spirituel, ube umuntu amenya amabanga ahishurirwa ibinyegejwe ukamenya neza. Hari ahantu ugera ivy'agafinyu ukabishira ku ruhande, kuko ubuzima bwawe n'ubwabawe buba buri en danger. Kavuga ati heza kugwanira ivyanje. Hari umumama dushigira ntaye muri kirute ya kabiri, namuhaye ijambo ry'ubuhanuzi, umugabo we baramwishe, bamwica batamaranye umwanya munini y'ababanye. Hama bamwishe uwo mwana bari bafitaniye, bafite umwana bafitaniye n'uwo mugabo. Famiye y'umugabo baca baramumwiba, baramutwara, baramumunyegeza, bamujabukana amahanga. Bumvise ko ashobora kuza kumurondera mu Rwanda, bamutwara mu Buganda, bamukura mu Buganda bamujana muri Kenya kugira ngo ntaze yigere amuronka. Bashamubwira ati kandi tuzobwira umwana niyakura yuko ari wewe wicishije se. Oro ntivyari ivyo na gatoya, juste kugira bamwangisha umwana cari gitero. Uwo araza yabivuze gutyo, nta nivyo nari nshibuka. Tuvuga ni hari umuntu yabuze umugabo afise agahinda nazi, yari wenyene ngaha mu ishengero araza. Ndamusengeye cyane mubwira ati ntujye mwana batwaye, ntavyo narinzi, ntujye mwana bagutwaye, uko bamutwaye ariko bagiye kumugarukana uba amahoro. Kuva ico gihe aba muzima arakomera mu muhemu yamugiye cyose ari kararira agire kubura umugabo n'umwana yari afise basha bamutwara. Muri iyi December niho yumvise bamutelefona amubwira ngo turazanye umwana. Hari ikintu ashaka kugarukako, yadushinye navuga ngo jewe naje fise agahinda muri iri shengero. Ati mbwa mpuye na apotre yangize umusirikare, atamaze kumbwira iryo jambo, ijambo ryose yigisha narifatirako ndagenda ndagwanira iryo sezerano. Ati burya ndabivuze uko yabivuze, ati burya suko ahawe isezerano bisigura ko bishayifa gukoreka, hari ivyo nawe ubwiza gukora kugira ngo isezerano ryambara umubiri rishobore kubana nawe. Ivyo ni ivyo umuntu w'imhemu. Hari abantu bari ngaho bajyamanya amasezerano menshi, mbwa bibaza ngo bazovyuka basanga vyabaye. Ibi tubako n'ivyo tuba twashoboye kugwanira tukabitsindira. Kubutavuze amen ntugire ngo ugize neza. Vuga amen meze neza. Ivyo Imana gusezerane ubwiriza kugira iki, kubiteramira ukabigwanira. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yakene kumukuza umuntu wanyu w'imhemu.